Europe mbega umuntu agutumiye mu giteramo nimba atari banga amahera udashobora kuja munsi nangahe? 1 million 1 million 1 million 1 million. Muriyoni ni ukuvuga umuntu adafise muriyoni ntiyo kwirigora kurondera. Hapana. Muyisayo reka ninwera inzoga. Iyo bayitwa shukwa mami. None ko shaka kumenya byinshi barabe kwanza shushu bangalie kwanza kusura bakone bien. Wamaze kubibona ni mwiza man. Ebo mureka gutwenga mwabana mwega ntavyo muzi. Ararenze. Ayo video ni probleme. Generencha ni huyu au ni mwingine? Bon, umuntu yakubwiye ico kintu. Uzomubaze aho hantu yabonye nagiye. Wewe yarari ariko akora. What if I couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Imbogo irarisha imbogo imbere y'imboro. Jiji shizon jiji. Jiri shinjo jinji. Fasha sosha. Fasha show. Sha. Mboreka ngirageze numve. Mugabo ndibaza ko ndamuruta umugabo. Fasha shosha. Fasha shosha. Hari indirimbo shashigiye gusohoka ikurikirana kunangararako ego ni indirimbo yitwa Bucece izosohoka itariki 6 ego hazoba ari ku munsi wa 4 izosohokana n'amasanamu ya ni uri wenyene canke mwakoranye no ni wanje jenyene nakoze ndi jenyene nimba atari banga ko na titre wayitubwiye utubwira studio yayikoze ego studio yayikoze nayikoreye kwa Ibreezy ya Ibreezy ni studio yitwa gute ni izina rya studio ntagyo nzi mugabo ni wayikoze producteur yitwa Ibreezy on the beat yagusanze muhira acha waragiye muri studio nagiye muri studio bafite studio kuze mugabo sina shoye kuronka izina ryayo kuntu Twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, mji wake Bwana. Twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, twende mji Sayuni. Ya mbidate nawe afise indirimbo yise no kunangararako. No kunangararako yashatse kuvuga iki nawe mwijambo rimwe. Ahubwo je ndiko ndaraba simbona abarimvyi b'Uburundi uko bariko barakora kubera ko ruvumega bariko barazana izindi ndimi twe tutazi tutumva no kunangararako ni kugurukira ku muntu kugiki sindavyumva mbidata no kunangararako bariko bari insiguro zitandukanye harabavuga ibi harabavuga biriya harabavuga biriya so ni jambo rishasha umuntu avuga ko ritarimenyerewe cyane mu rurimi rw'ikirundi no mundi turamenya ko ari kirundi mbega ni kirundi nashatse kuvuga ko ari kirundi ni kirundi gisigura iki bone kirundi gisigura no guhagararako gusa bivana naho umuntu yakuriye kandi ni kirundi twakuze twumva abasokuru bavuga kandi natwe twakuriyemo mu gikiriza ni ku mabere Kora ko tukubarire kora ko tumukwesha mwebwe muri ko munadukurikira munashobora gufyonda kuri Sanis Club. yes mtama Sanisas Nivyo en fait ubu turiko turumvikana na madame pole
lakini bitu bilikuwa nguvu kidogo kuko yamaze kumbwira ngo afise undi nanje yarambye ngo yari alikuwa ananiumiza roho juu nibebesha mimba, lakini ndiko turiko turagira amatoza ko tubone ko nivyo afise undi niki tushobora kumubarira aka n'amadidan yagobo barahindutse yaravuguruka kagafoto raho bishika mwijoro nkakisegura yuki misusi hahurira love Mujanye kure imiryango nayikadutanya my friend don't you will thank you your friend to never chovila my friend don't you will thank you your friend to never chovila my friend don't you love. Tell to your friend to never joke with love. Benshi baba yenkinyamaso Gugira ngura fisi inshuti gandukira kugwanya ubwira ngufita mugenzi kumbe muragenzanya muri ngaseka ukibagia randeneze gwandu kuseka nshutura ukibaza ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya uragenda ugaseka ukibagirwa yuko hari abatenezerewe no guseka nshuti uvuga make umenye bo muri kumwe hari amatifuza kuwe uvuga bifuza ugo muri kiragi nigire no uvuga no muri bo Nilibona mukizwa kiwayo oya namba tuwange uwe nyamu wabo ari makatamani kigwa nshuti